mbega kubera iki mukiyumvira iriya nzu iri Bujumbura ifite amateka menshi tuzi umwami Mwambutsa yabayemwo incungu y'u Burundi independance wa Gasore umwana wiwe n'abakayibamwo perezida wa mbere atowe demokratiquement Ndadaye akayibamwo n'umwami wa nyuma ndizeye baza ko habaye ko ari umwana w'umwami kubera iki ijyanzu tubona imeze kurya yasambutse uyu munsi yo hari umugambi wayo mufise nayo kuyisubiramwo ibemize mu gihe tubona ko uyu munsi tugifise abantu bashobora kudusigurira uti Mwambutsa yaryama ku gitanda wa Gasore yakinira hajya canke Ndadaye nawe yaryama ku gitanda uyu munsi uracafise amahirwe yo kumutambukanyi wa nyakwigendera perezida Ndadaye agihari ashobora kudusigurira ibintu bimwe na bimwe hari amabrede twaba twumva katati yari ihagaze hajya bakayishiraho hanyuma bakatubwira haracariho mushiki wa Gasore nawe nyine agashobora kudusigurira bimwe na bimwe muri iyo histoire hanyuma mukavuga ati abanyamahanga muzoza murariha amadovize abarundi nabo muriha muri ubu buryo kuko tumaze kubona imaze igihe kinini imeze kurya sinzi ko hari umugambi muba muyifitiye muri ivyo vya misi akanyuma nako nakajanye nabonye na Fabrice ariko arasaba kubaka isoko nibaza mu gisata ca tourisme naho mbega ko dufise utuyire turi hariya mu Kirundo two tuhari cyo mwaba twumvira ko mwiyobora kazoza narijya tubona hariho nk'akayire kamwe kikegereye kijya gihugu kibanye nibaza ko muri kazoza ngira ibigendana bishobora kutomera neza bakaba ko arubaka ikibuga c'indege kinini cyane gose nta gihe mbega hari habayeho nk'amahoteli y'amabaraka hajya kayire ko hari amazi tubona atadukana Tanganyika koko kwatira bamwe mu baturiste bakaza baraza kuraraho amadovize tuguma turondera twayaronka murakoze.